mwumvise ko twavuze yuko iyo toni tumaze kubona neza kwiri ngaha, ivyo rero n'ivyigwa tumaze kubona neza, ivyigwa rero turabibandanya. Ikindi naco ahangene tuhakorera kubera hari amabuye akomeye cyane, turayaturitsa kugira ngo aya maroshe aba ari mu inzahabu ashobore gusanzara, dushobore no kuyegeranya tuyatware hariya muri izine, dushobore kuyakonkasa, hama dushobore no kuyabruwaya, dushobore gukuramo ya nzahabu ntonto. Ariko muri izo nzahabu ntonto harimo n'inzahabu dushobora gukuramwo dukoresheje concentrateur, turaza kuyibona hariya ruguru. Concentrateur nayo tuba dukoresheje metode ya densité, kubera inzahabu zifise densité nini, hari zica ziboneka muri concentrateur, mugabo kubera hariho n'izindi ntonto tuca dukoresha metode physico-chimique tuza kubona hariya hejuru kuri izine. Turavye ibikorwa turiko turakorera ngaha, hariho izine turiko turategura izokora 50 tonnes par heure. Mugihe iyo izine tuzoba tumaze kuyinstalla tugakoresha uburyo dufise niyo izine iriko irakora, nukuvuga iyo toni tuzoca tuyironka mu mwaka. Nukuvuga turizeye yuko 2026 kuko urwo ruganda rwa 50 tonnes twiteze yuko tuzoruheza atabiduciriyemwo kuri calendrier dufise mu bikorwa ingene tubitegekanya, tuzoruheza muri Octobre 2025. Nukuvuga 2026 tuzoba turiko turakoresha inganda zose dufise. Inganda dufise ngaha, hariho uruganda ngaha rutegura itoni 7 kwisaha, ubwo dufise mu Nyungu Gasogwe rutegura itoni 5, mugo uruganda rwo mu Nyungu hari Gasogwe turiko turagwagura bigeze kure ku buryo mu kwezi kwa kabiri tuzoba rwahara rukora itoni 5 kwisaha, mugo ruzoba rukora itoni 25 kwisaha. Aho ni mu kwa kabiri. Mugo iyo toni tubona tuti kugira tuyikuremo yose nuko tuzoba turiko turakoresha izo izine zacu zikora itoni 80 kwisaha. Niho twiyumvira rero ko 2026 iyo toni yaha n'ibindi tuzokongera ko mu vyigwa turiko turakora tuzoshobora twamaze kuyerekana.